bakura ibibazo byawe ngo ugiye kunanirwa nyine bagusatse tubwire ishati nyuma yako kose Ana turi mu bitaro ufite izina Iva kandi nk'inshuti zawe ni irya mbere nayo numvise izina Iva Iva ninde ni giki ni uwahe ushobora kutubwira Famita Ubusazi ntabwo ari umusazi kuri jewe Iva twacanye muri byinshi bite ni sawa Iva nizere ko ntatebye ntiwatebye gato hirya umuduga rega n'ikibazo uraduga cyane hama kwishuri byagenze gute nagenze neza nawe uriwe neza nanjye niwe bon okay hama kuhetse isakoshi ugiye hehe canke nishashe niyande kwawe jewe wewe yiwanje guteye narushe kukubona utwara amakaye mu maboko ariko amakaye yanje ntwara ni makenya cyane kandi sinibaza ko yongora ntanduhisha ntaco bitwaye nibyo narushe kukubona utwara amakaye mu maboko nukomeza gutwara amakaye mu maboko jewe nk'umusheri wawe noba ndakumara iki okay kandi nishaje cyane ndaryohewe cyane ndaryohewe Iva ibintu nkorera birandenga nanje mfata umwanya ndagushimire ingene witanga ukareka ikintu icyo ari cyo cyose kubera jewe ndabura aho nobihera gusa nkomeza ndagushimira Iva urakoze kandi cyane ibyo ni ibintu bisanzwe biri mu byo niyemeje kubera sinagomba ndakubona utwara amakaye mu maboko kandi abandi bafite amabegi yo ahubwo reka nshyire amakaye mu isakoshi ntihagire n'umuntu ambona mpetse isakoshi n'amakaye mu ntoki ndaberewe wewe ejo gusa tugende kugira ntutiwe muhira kubera je ngo mace ngenda ku kazi yego ndashonje tugende gutsinda agashakoshi n'amaraba nawe nzayanguriye isakoshi yiva yego je nabonye nayimana nayimusabye ashaka mwana no kuri ndwara mugozi ibintu byinshi Iva je nabonye ayimana nayimusabye kubera rega mama birateye isoni kuguma ngenda kwishuri ntwaye amakaye mu ntoki akana ni sawa kwe sinabiziga ko ibyo bintu kuko kandi twobirangira rimwe byose mama Iva no mwana mwiza nane wahishije
mama nawe n'ubu ntiturya ko atangiye mbona nk'isafuriya shana nukuri nagerageje hano hose ndatarataza biranga nabuze no kurema isafuriya iragaragara no mu nkono nta kijumbo na kimwe gihari urazi inzara yo kw'ishuri ihangane shana nuko Imana izotwibuka nanjye isi yose jenza ndapfa kw'ishuri ntarya umengo ne mama waba wiriwe wicaye ngaho ntube wagenda no guca ingero nabuze aho nja guca ingero ariko gana uriyumvira ko noronka aho nca ingero naraje guca ingero kugira ngo utafunga anihangane yani ibintu bizorangira yego Imana niyaduhevye kandi niyatwibagira aba papa basakina hari ikungura n'agatumbura mama kandi ngasanga mijoro tutajya itararenga nawe uritera ingata mwana mukuru anihangane Imana irahari ku bwacu aho usanga ko wonse ko yarose indimu turi buronke ibijumbu bitatu turarira akadutiza mama aba papa ari ngaha abanguriye n'igitumbura nkacyo urazi inzara yo kw'ishuri misi yose ntaryo hama ni ukwiga neza gute ihangane hano nukuri ihangane turi buronke none wamaze kwihebura ubunyene Imana idutunze kuva so wawe tumubuze uno musi ntici duheba ihangane turya kangahe ku munsi Imana ijoro hose turarya turarya ihangane Ana ni bikira. Ama kunaribwa. Mama naribwa. Musibere kubuso. Ana nukuri yo ninza. Ndababara mushishi. ihangane mwana mukuru buraca ngo tukira nimba tucingero ndagenda gute Ana mama ko watevye
hari abantu benshi niyo mpamvu nangiye ku ishuri nta notes nanje none gashana n'inzara ufise waza kushobora kwiga ko mbona n'amaso yawe yeragurika none mama nzoza ndagenda ku ishuri uko nariye oya nubwo ari ibyo ufise ikibazo ko ushobora gusanga ugize ikibazo ku ishuri ku bw'inzara ngarani ngenje kurondera agafu dufume ducumba turye ishuri zorija kwejo mbiza mama reka ngende ku ishuri nibyanka basica ntaha ndakubujije umve reka mama nukuri Sawa, meze neza. Marita, ujya habaye iki kandi? ushaka mugopesha gafu We nta kindi cyo kuzana ngaha Marita. We eba nabonye userutse hariya. Nicyo kintu cyambere nacinshira mu mutwe yo kuje gusaba. Ariko Marita, uri umugore mwiza. Ukina umugabo amenye avantage yawe. Sibyo? Ariko Marita, kubera ikintu ubona je ibyo nagusaba nushaka kubiyimpa. Marita we. ibyo bintu nabiguhakaniye nimba wumva ari uwo mfashe ariko ibyo bintu Yego, ibyo nsaba ushaka ko ndabigufasha. Kubera iki je ibyo ndagusaba nushaka kubimfasha. basi Imana izogushimira Yego, nawe mfashe Imana izogushimira. Sibyo ukeneye? nabyo nashobora Umva yo ndakubwira. Aha nta deni nzosubira kandi kuguha. Wanashima nizo muzi wambaye. Ndiko ndapanga umugambi kumwe nzozi kwambura imbere y'abantu. ibyo usaba Imana irabyemera mbere Marita, umva nakubwira, sibyo? Aha nta deni rihari. Marita, mugore mwiza. fasha udashimirwa n'Imana Nawe mfashe Imana izogushimira. Sibyo ukeneye none? Marita, ukina umugabo nka jewe. Nawe ushaka ibintu bijyana ndashobora kubiguha. none basi ma ugafunda ibyo birijana nabyo ushaka amakaro bari Marita, nakenye urukundo, natunga amahera. Ushaka amahera iwanje ingo. umva ari uwo mfashe ariko ibyo bintu Ubona kubwire Marita. Aha nta deni rihari Marita, genda wihangane. Kandi rero cyo no gusaba. Genda wiyumvire ukungena ayo mahera iwanje uzoyanzanira. Atari uko. Hazoci wambaye. Marita, genda wihangane. Nayo Imana izokuyiha. Sibyo? Ariko icyo no guhanura gusa, genda uvyiyumvire hama uzomenyisha. Marita. kubera ko abantu b'ubu bose babaye ibikoko ubu nyine ntibabona n'ingorane duheruka gucamo ngo batwumvire n'akagongo gashana hajya biragoye kongera ideni murindi Yozefu yambwiye ko n'utu duhuza azotunyambura kubera ideni ry'igihumbi 10 ndamufitiye akwambura ako gahuza ariko keza ko nyine wari usigaranye urazimama ibintu ndiko ndiyumvira reka mpebe ishure kubwira mbwire iva ndonderere kiraka nanje nkora ikiyede kubwira tuze turaronka ibyo turya saa sita Ana mbere yo kuvuga amajambo manzu yiyumvire umenye ko rero umwana afite imbere n'inyuma none nk'ubuhevye ishuri wocuza ngaha ngo ufashe iki muri runo rugo
hamwe hevye ishuri reho nziga ko uzoheza amashuri ukaronka akazi tukabaho zoce bigenda gute mubwiye nanje nondeje kiyete je kugikora sifise amaboko ane mama araba nk'ubu wasibije ku ishuri ngo ndonke ibyo ngenda ngo twibwira mfunguro no munsi mugara abantu ubu twiriwe ubusa kana nzi ko aza ko magafu yoze nta kundi nyene twihangana turi ino mama yipfa iva karibu kaje kukuzanira agatebe aya nana kibaje ndashobora kwicara hano nawe wicara none ngaho se yego cyane Hema yakuzaniye agaciro igitungo iva ibi byo n'ibiki aya n'amata nakuzaniye amata y'ikizungu nari nzi ngo tuzaniye amazi mama jewe urya narinda nashonje ngo murakoze kana nje agaciro Okay. Egrage. iva ya mata arabishe Abishe gute? je naho namenyereye amata y'ikizungu kanirira ibitumbura Ana, wasivye kwishuri? Kubera ko wasivye kwishuri? umunsi yari konje Konje yawe nyene? nari numva ntameze neza Uri kurambesha mbwiza ukuri. Kubera ko wasivye kwishuri? iva mama yambwiye ngo sibe ku ishuri Kubera iki? ibyo saa sita ntitwafunguye no mw'ijoro ntitwafunguye yacambwira ko nohava mererwa nabi ngiye ku ishuri ca ndasibanirikwa ngaho Ana, ugeze ubwo kugwego rwo kwirirwa ubusa no kurara ubusa. Ntubimbwire jewe. ubwaye iva mba ndiko ndakuremera Ivyo je narabikubwiye. Narakubwiye ko notuma niba nkakora ikintu cyaco cyose ariko wewe uraruriye. Ivyo byo kungura ninde yabikubwiye ko je ntarabikubwiye. Canke ninyoko yakubwiye ngo uri kurangora ngo reke kubimbwiye. Ubwo shobora kurara ubusa. Wumva uzokwiga gute? Ubwo kwiga gute kandi waraye ubusa? Ubi wimbwira uno munsi wari kugena ku ishuri. Ariko wasivye kwishura kubera gufungura. none iva ndakubaza Baza. ko ubona aho kwikorera ubuzima bwanje n'ubwa mama wawe Narabyisinye notuma niba nkabura jewe nkavyuka nza gukora mu buyede bwose ayo ndonka nkakuzanira ariko mwebwe murare muri iyi ahubwo uzomuronderera ikiyede mama kiyede gishobora none nta maboko afise mbare ndakubwira guhera uno munsi mubuze ikintu mbwira mubuze ibyo gufungura mbwira narose je nzokwiheba ndaguhe wewe narose nzogusobanurira sawa ivyo nibyo kuzurambwira ngo wasibye kwishura ngo kubera inzara ntavyo nkeneye nagiye kugutegera ndakubura niyo mpamvu naje ngaha sawa nzoza ndakubarira okay ikazi rero urabe ko umwe amata amata y'ikizungu je nta namenyereye kubera ko Tanzania akajibasi je nari mbonye ko ari yameze neza kubera nashaka kunywa amata ji wapi ja nta ntushobora ikazi ndagusabye kanda ry'igitumbura n'amazi nta na kimwe nana yaguriye iki none n'ibintu ntazi jewe ntazi sawa basi iki ndaza gushonje ngira ngo guheze niko cuki ndaguhe
Iva sa wakoze kuza kuntegera mpemba rero shika ndaguhemba iki akabizu ntibiragoye ya je navyonse okay reka tubyihoze uryo wamaze kumenya amakuru yawe na Deji wabo bamwirukanye kubera David yamuteye inda Iva ivyo bintu uriko uravuga ni ukuri cane ndabuze ico mvuga n'ingene na Deji wabo ataco bafise iyo nda azoca ayijana hehe nicemetse David yanye kuncoresha mu gitondo kudamuha 1,000 Iva ndakwinginze ndagusabye ntuzuntere inda jewe kuko urabona ko muhira atabirenze no kuburara turaburara uwo mwana ndamuvyaye ntawe ufise nomujana ivyo ndagusaba ndanavyirasa none nuko ntabikeneye sinzi ariko nanje ndamubona ndabishaka ariko bamusezeranye mama wawe yuko nzomufasha kukurera kugira ubandanye kwiga ariko nanje byonezera ari nabana n'umuntu twese turi bazima eka nzishima gutwara umuntu yize mu gihe jewe ntize icyo ntugireke kibazo urabona ko naraheze ishuri ivyo bintu bibaye ubu ntesheje ubuzima bwanje n'imyaka nizi igapfuza niyo mpamvu atavyo ndiyumvira ivyo Iva urakoze cane kunsezeranya ivyo bintu reka ngende rero mama akumara kumva iyo nkuru ya na Deji nanje cangira kamakenga reka ngende shike muhira hakiri kare sawa nta kibazo reka utahe hamaje nsubira muhira kubera ko hari ibintu ngomba nza gukora okay sawa bye ariko n'umusina basi 5,000 ndashaka kubitoro kunyene kugira ejo ntuzumvire ko haraye ubusa canke ni washaka ibike ucukura muraye sivyo okay nawe urakoze umva ariko ntuzumpere Ivaje uwo mugambi ntawe ufise kandi nta nawo ntibekana aho kugira umusinzi sivyo sawa nawe How are you? n'umukobwa wanje yari yamerekeje vuga cyane reka kwimanzika kandi turiko turatora abamisi no mu bamisi we ntiwoja mubona utangana ati twari twumvise ko boss yaje twari tuje kumuraba nizere ko kwishuri ufise imico myiza witwara neza okay uze wirinda cyane cyane utuntu tuduhungu dusore ari ukuntu kuri iyo myaka yawe usanga tugorana witeho ishuri cyane kuko niko kazoza kawe ariko mama Karori burya n'umwana mwiza ayo maguru yanyu mengo muyakuye mu nganzo mbere bebunyuru kastarere tikabwana yesu gamutu sisivaraga mize hore ndu mituka vuntu tayati watabani tiwatafaku